Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi imyaka 7 irarumanye umukuru w'igihugu wa kabiri w'u Burundi Perezida Jean Baptiste Bagaza yitavye Imana. Imyaka 43 irarangiye Burundi buronse umukuru w'igihugu agira kabiri Colonel Yohani Baptiste Bagaza. Ku bakunda amakuru ya kahise nagira ngaruke ku byaranze ibyo bihe. Mu gicugu co wa mbere Munyonyo 1976 abasirikare batari bake barashwaye igisagara ca Bujumbura barifatira ibibanza bitari bike atarusoro rusohotse, ikibuga c'indege ca Bujumbura, ibanki nkuru y'igihugu, iradiyo y'igihugu ico gihe bayita ijwi rya Revolution n'ibindi bibanza bikomeye. Iradiyo imaze kugurura mu gatondo yagumye ivuza imiziki itagira amajambo, muzike classique bene imiziki y'igisirikare. Uko haciye akanya haza haracamwo itangazo ry'ihumure. Abarundi bahavuye bamenyeshwa ko ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero bwatembagajwe n'umurwi w'abasirikare bahurikiye mu nama nkuru ya Revolution. Kw'igenekerezo rya 9 Munyonyo umwaka w'1976 abarundi n'amakungu baramenyeshejwe izina ry'umukuru w'igihugu mushasha Colonel Jean Baptiste Bagaza. Naho Perezida Micombero yari yiteguriye guhimbaza bikomeye imyaka 10 yari amaze ku butegetsi, itembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe ntiryamutangaje. Yari asanganywe amakuru amumenyesha ko hariho imirwi y'abasirikare bariko barategura kumubogoza, cane cane akicura umurwi w'abasirikare batava ibururi bari barongowe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Major Thomas Ndabemeye. Amakuru atari make y'ico gihe avuga ko Perezida Micombero yoba yarasabye Colonel Bagaza yari acegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, icegera ca Ndabemeye ko abasirikare baguma bagavye kugira babuze uwo mugambi wa General Ndabemeye. Colonel Bagaza na bagenzi we bo batahuye ko hageze ko hanyarutsa umugambi wabo bagatanga General Ndabemeye nabo bari kumwe akaba aribo batembagaza ubutegetsi. Niko byahavuye bigenda. Mu gitondo co kuwa mbere Munyonyo Colonel Silver Nzohabonayo yari arongoye ikambi ya batayo para ari nayo yacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu yahavuye ashika ku kirimba aramenyesha Perezida Micombero ko abasirikare bahejeje kumubogoza kandi bamumutumye. Uwo munsi Perezida Micombero yarerekanye umutima udasanzwe gukunda igihugu nk'uko yasabye ashimitse ko atamaraso yosesekara kubera we. Gutyo aba arabujije abamucungera ko bohava biyumvira kugwana n'abamutembagaje. Perezida Micombero yasohotse ikirimba atarusoro rusohotse aca ajanwa gupfungirwa mu ntara ya Ngozi. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Ndabemeye nawe nyine yarafashwe uwo munsi aja gupfungirwa mw'ibohero ry'Ibururi. Kubera atigeze agorana Perezida Micombero yahavuye apfungurwa mu 1977. Arahabwa uruhusha rwo gusohoka igihugu ahungira i Mogadisho mu gihugu ca Somalia. Aho muri Somalia yahavuye atangura amashuri ya kaminuza araronka n'impamyabushobozi. Inyuma yo kurangiza amashuri yiwe ya kaminuza aho n'igihugu ca Algeria coba canamutumyeko ngo aje kwigisha muri kaminuza yacu. Perezida Micombero yahavuye yitaba Imana giturumbuka muri Mukakaro umwaka w'1983. Hari abakunze kuvuga ko yoba yarahawe ishano kubera Perezida Bagaza yoba yaratanguye kumutinya, ariko Jean Baptiste Bagaza we wenyine yariyamirije abavuga ko ayo majambo, akanemeza ko Michel Micombero yishwe n'umutima. Perezida Micombero yapfuye asabye ko yerekurirwa agaruke i Burundi akaja kwibera kw'itongo ryiwe mu Rutovu.
Ibyo ntiyigeze abyemererwa akiri muzima, ahubwo yahavuye atahuka ari ikiziga, akaba yashinguwe mu itongo ryiwe aho nyine mu Rutovu, ari naho yavuka. Kapiteni Micombero yari yafashe ubutegetsi afise imyaka 26 gusa y'amavuko, abukurwaho afise imyaka 36 imbere yo kwitaba Imana afise imyaka 43. Yatembagajwe haciye imyaka 2 gusa ashizeho ibwirizwa shingiro ryamurekurira gutwara iyindi myaka 7 akongera akiyongeza incuro zose abishatse. Mu mpera za kuno kwezi tuzibuka imyaka 57 izoba irangiye Kapiteni Micombero atembagaje intwaro ya cami. Koloneli Bagaza ntiyashotse yemezwa nk'umukuru w'igihugu kuko mu basirikare bakuye Perezida Micombero havugwamwo abandi babiri bari bashashaye ikibanza c'umukuru w'igihugu. Liyetona Koloneli Edouard Nzombimana yari umushikiranganji muri leta ya nyuma ya Perezida Micombero, be na Koloneli Siliveri Nzohabanayo yari arongoye batayo para yari icungera ikirimba c'umukuru w'igihugu. Jean Baptiste Bagaza niwe yatahiye ico kibanza. Koloneli Bagaza yemereye bagenzi we ko bazosangira amabanga yo kurongora igihugu nk'uko byabonekeye mu mabanga yahavuye abaha n'ubwo batayarambyemo. Perezida Bagaza amaze kumenyekana ko ariwe mukuru w'igihugu mushasha yaciye asigura ibyatumye batembagaza intwaro ya Generali Micombero: kwihambira ko ubutegetsi bwose bw'igihugu, umukuru w'igihugu arushe atari agishoboye kurongora igihugu, guhonyora ibwirizwa shingiro, konona amatungo y'igihugu, igihugu kitagira umwidegembyo, guhungabanya umugambwe Aporona, injyane z'amoko ziraye mu gihugu, ubunebwe n'ibindi. Perezida Bagaza yaje ari umukozi udasanzwe, arahindura Uburundi ku rugero rukomeye mu mwanya yamaze atwara igihugu cacu c'u Burundi. Akamaro kiwe kabonetse cane mu by'ubutunzi, niwe yubatse amahinguriro n'amashirahamwe nka yose ahambaye y'u Burundi. Perezida Micombero niwe wubatse ibitaro bikuru nka hose mu gihugu, amashuri yisumbuye n'amatoya. Yaraguye kaminuza y'u Burundi, niwe yubatse amabarabara makuru nka yose y'igihugu. Amakambi ya gisirikare yarayaguye, ikibuga c'indege ca Bujumbura naco agikoraho ibitari bikeya. Niwe yazanye amashirahamwe atandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'ibindi byinshi cane. Perezida Bagaza yarateje imbere ibijanye n'amategeko, aho ariwe yazanye amategeko atari make agenga ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Muri ico gisata yanafuse ibijanye n'ubugererwa byari bibabaje abarundi batari bake, aranafuta ikori ry'umutwe. Yaritwararitse cane ibijanye no gukingira ibidukikije, arateza ibiti byinshi cane, acisha n'imikobeko ku mitumba y'u Burundi. Yaritwararitse ikibazo co guha amazi meza abarundi no kubaha uburaro bwiza. Mu gisagara ca Bujumbura arubakisha amazu y'abakozi bato bato, hagati atangura ibirwati. Perezida Bagaza yaritwararitse cane ikibazo c'umwimbo mu gihugu. Mu gihe ciwe abarundi bari bafise ibifungurwa bikwiriye. Ntumbero yo guteganya akazoza yarubatse ibigega byo kubikamwo umwimbo w'ubusesakara. Ikindi kibazo cari kimuraje inshinga ni ukugwiza umuyagankuba mu gihugu ku buryo ingomero nkuru nka zose dufise ariwe yazubatse. Perezida Bagaza yaguma ahimiriza abarundi kuziganya, anashiraho ibigega byo kuziganya no kugurana. Muri iyo ntumbero yarafashe ingingo yo kugabanya iminsi mikuru mu miryango kubera abenshi ariho bononera amatungo. Yaranarwanije rwose ingeso y'akaborerwe no kwama mu bubare. Ibyo biri mu byo yagirije leta ya mbere yamubanjirije. Ni nawe yatunganije irya mbere mu Burundi rusasuma y'abanyagihugu bose yabaye mu mwaka w'1979. Mu bijanye n'imigenderanire, Uburundi bwari bwubashwe mu makungu, bukagenderwa kenshi n'abandi bakuru b'ibihugu, bukanakira inama mpuzamakungu zikomeye, wenyine akanarongora amashirahamwe mpuzamakungu. Perezida Bagaza yaragwije cane abagenzi b'u Burundi, akanagendera ibihugu byabo.
Inama mpuzamakungu ikomeye imaze kubera mu Burundi yabaye muri Kigarama umwaka w'1984, aho Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand n'abandi bakuru b'ibihugu bitari bike bo muri Afurika bishikiye i Bujumbura. Nta yindi nama yo kuri urugero nk'urwo irigera isubira kubera i Burundi haraciye imyaka 35. Mu makungu, Perezida Bagaza ari azwi nk'umukuru w'igihugu yihagararako, afata ijambo abandi bakumviriza, arwanira iteka ry'ibihugu bya Afurika akanashigikira imihari irwanira ubwigenge bw'ibihugu byayo. Perezida Bagaza yaragerageje guteza imbere imico kama anashiraho ubushikiranganji buyijejwe. Ku ntwaro yiwe harabonetse imigwi ndangakaranga ikomeye cane tucibuka n'uyu munsi. Perezida Bagaza ni nawe yatanguje televiziyo y'u Burundi mu mwaka w'1984. Mu bya politike, Perezida Bagaza yarakomeje rwose umugambwe Rudende Aporona, aragwiza intara z'u Burundi ziva ku 8 ziba 15, ashiraho ubwirizwa shingiro n'inama nshingamateka, aratunganya amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu yitorewe n'abarundi bose, naho ari we wenyine yari arekuriwe kwitoza nk'umukuru w'igihugu. Biragoye rwose gutahura ingene Perezida Bagaza yakoze ibyo bintu byose mu myaka 10 gusa. Ica mbere cyabimufashije nuko yemeye gutora abahanuzi bakiri bato kandi b'incabwenge. No mu bagize leta ntiyatinya kugena abakiri bato mu gihe azi neza ko babishoboye. Ica kabiri yaratanga akarorero mu bikorwa. Abamubonye bose baremeza ko yari umukozi ataruha, narirya yari akiri muto cane. Yarishikira ku civi kuraba ko abakozi ba leta batamubeshe muri raporo bamuhaye. Ni kenshi abasitanteri hagati mu gihugu batonda idarapo bagasanga yamaze kuhagera batazi uko yaje. Ahandi akagendera amashuri giturumbuka. Aho hose yasanga abakoresha badatonda ku kazi yahava abahinduye. Ica gatatu ca buri mwaka yarakoresha inama rukokoma y'abakozi bakuru b'igihugu, wenyine akayirongora. Ico gihe abatwara ibisata bitandukanye by'igihugu bamara iminsi baganira ibibazo bitandukanye biri mu mirimo yabo, bagahana ihagiro bakanungurana ubwenge. Iruhande y'iryo huriro haratunganywa amanama menshi nkarishabwenge ku bakozi ba leta. Ica kane, Perezida Bagaza yarakariye rwose abonona ubutunzi bwa leta, naho kwibagira uruhara rw'igendereza nk'uko tuza kubibona mu nyuma. Perezida Bagaza yaranamenya byinshi mu bibera mu gihugu, agakara cane hageze guhana amakosa. Ica gatatu, Perezida Bagaza yari afise imigenderanire ikomeye n'ibihugu bitari bike, byamufasha gushira mu ngiro imigambi yiwe nk'uko yarungika abarundi benshi muri za kaminuza hanze y'igihugu c'u Burundi. Naho yakoze byinshi bikomeye na cane cane mu by'ubutunzi, hariho ibibazo byamugoye cane. Ikibazo kiboneka ko camunaniye rwose nico kunywanisha abarundi. Ni koko ku ntwaro yiwe nta ntambara yigeze iba mu Burundi, ariko abarundi batari bake bari bagorewe mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda no muri Zaire. Agifata ubutegetsi yamenyesheje ko Burundi bufise ikibazo hagati y'abahutu n'abatutsi, ariko nta ngingo iboneka yashoboye gufata yo guheza izo njyane. Leta ziwe zabamwo abashikiranganji b'abahutu bari munsi ya 5, kandi ukabasanga mu bushikiranganji budafatwa nk'ubuhambaye cane mu gihugu c'u Burundi. Ku ntwaro yiwe ntiyigeze asubira kwemera ko hariho amoko mu Burundi. Yavuga ko twese turi abarundi gusa, mbere abazanye iby'amoko bakabihanirwa. Mu nyuma yaravuye ku butegetsi, yahavuye abona ko yibeshe ku buryo yavuga ko hakwiriye kubaho ukwemanga ubutandukane bw'amoko abiri, bamwe bose bakitorera ababaserukira, maze abaserukira amoko bagahurira mu nzego z'igihugu. Yabona ko iyo nzira ariyo yohagarika ubwicanyi n'agacinyizo hagati y'abahutu n'abatutsi. Mu gihe ciwe haravutse imihari ikomeye yo guhabuza ubwoko bw'abahutu nka Peripehutu, ariko ntiyemera guhura nayo. Mu nama y'Ubufaransa na Afurika yabereye i Kigali mu Rwanda mu 1979,
Perezida Bagaza yarashavuye rwose abonye inyandiko zakwiragizwa na Perepehutu, yahavuye arungika intumwa zibwira Perezida Juvenal Habyarimana ko atirukanye abatwara Paripehutu azoca ashigikira nawe imirwi itera u Rwanda. Ni gutyo Paripehutu yaciye yimukira muri Tanzania. Uretse ikibazo c'amacakubiri y'amoko, amacakubiri afatiye ku ntara nayo nyine yarabandanije kuvugwa mu ntwaro ya Repubulika ya kabiri. Mu bya politiki, ikindi cagoye cane Perezida Bagaza ni ikibazo co gusangira ubutegetsi n'abandi. Jean Baptiste Bagaza ntiyemera ivyiyumviro bitandukanye n'ivyiwe kandi ntiyashaka uwundi avugwa mu gihugu keretse we wenyine. Mu mwaka w'1978 yatanguye kwikurako abo basangiye gufata ubutegetsi. Ikibanza c'umushikiranganji wa mbere Letona Koloneli Edouard Nzambimana carafuzwe. Buhoro buhoro bafatikanije gutembagaza ubutegetsi abigiza kure y'ubutegetsi bwiwe. Bamwe baranapfunzwe. Muri iyo myaka nyine yarafuse ibyo guhimbaza itariki Rwagasore yapfiriyeko 13 Gitugutu. Urwego rw'igendereza rwarakomeye cane mu gihugu ku buryo atawari akiryogora. Bambanga amatwi, bari bageze ku rwego rwo kurara barumviriza ibyo abantu barara baraganira mu ngo zabo. Abarundi bari bacunzwe bidasanzwe. Muri kwa kwanka ko habaho ubutegetsi mu gihugu atagaba, Perezida Bagaza yahavuye atandukira kurwanya Ekleziya Gatolika, arirukana abapadiri n'ababikira b'abazungu. Arugara amasengero, apfunga abapadiri, ashira mu minwe ya leta amaseminari mato n'amashuri ya Kiliziya Gatolika. Iyo nyifato yaramuteranije bikomeye n'ibihugu bya Buraya y'Uburengero be na Zambia, niyo yahavuye intango yo kumutembagaza. Ibyo yagirije Perezida Micombero byo kwigungira ko ubutegetsi bwose nibyo byahavuye bimushikira nawe. Ubutegetsi bwa Koloneli Jean Baptiste Bagaza bwatembagajwe n'abasirikare barongowe na Majoro Petero Buyoya ku wa 3 Nyakanga umwaka w'1987. Inyuma y'imyaka 11 Koloneli Bagaza atembagajwe ari mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa mu gihugu ca Canada. Inyuma y'itembagazwa ryiwe yaragerageje kugaruka i Burundi ku ngufu inshuro zibiri zose biranga. Yahavuye amara imyaka 7 mu buhungiro mu Buganda no muri Libya. Jean Baptiste Bagaza yaragarutse mu Burundi ku ntwaro ya Perezida Melchior Ndadaye. Mu nyuma arahava ashinga umugambwe w'imbogora Burundi Parena. Mu biganiro byo kurondera amahoro no kunywanisha abarundi byabereye Arusha muri Tanzania yagize uruhara rukomeye cyane. Perezida Bagaza yariyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza imbere yo kwitaba Imana mu bitaro i Buruseli mu Bubiligi ku wa 4 Rusama umwaka w'1916. Perezida Jean Baptiste Bagaza yashinguwe mu Burundi ku wa 21 Rusama umwaka w'2016. Mu cubahiro cinshi akaba yaherekejwe n'inzego zose zihagarariye igihugu. Umutambukanyi wa Perezida Bagaza Madame Faustin Bagaza yarapfukamye arasaba imbabazi abarundi ku kibi cose coba carakozwe n'umushingantahe wiwe. Perezida Jean Baptiste Bagaza yarafashe ubutegetsi akiri muto cane ku myaka 30 y'amavuko. Abuvako afise imyaka 41. Yitabye Imana afise imyaka 70. Abamubonye bose baremeza ko yari umuntu w'incabwenge cane kandi w'ishaka ryinshi. Yaranzwe n'umutima udasanzwe wo gukunda igihugu ku buryo yamenye kucubahiriza mu makungu yo. Arongera aragiha umushinge w'iterambere. Umukuru w'igihugu wese yama afise ibyo yashoboye n'ibyamunaniye. Ariko nta nkeka ko Perezida Bagaza ari umwe mu bakuru b'ibihugu bakomeye Uburundi bwaronse nimba atari we abaheta bose.